nico gituma no mu banyefeso Paulo yavuze ngo mu gice cya 5 aravuga ngo ntimuboregwe vino ariko mwuzure mpwemu yera. Urashobora kuba warahawe mpwemu yera, urashobora kuba umaze imyaka warakijijwe, urashobora kuba uvuga mu ndimi, ariko kugira ngo ndabibutse uno munsi muri kino gitondo hariho abantu babayeho nk'abadafise mpwemu yera. Warabatirijwe igihe kimwe muri mpwemu yera, ariko kandi waribagiye ko hariho mpwemu yera. Ndaje kubibutsa uno munsi muri kino gitondo ngo nituri inyakamwe ariko dufise mpwemu yera, kandi mpwemu yera mu buzima bwacu nta kindi kintu aho presenta atari ubushobozi bw'Imana budushoboza buragushoboza kuba umuseribateri w'igihe kirekire, buragushoboza kuba umushomeri w'igihe kirekire nagiye akazi kataraza. Ubwo bushobozi buragushoboza kutaba muri depression. Haleluya. Yaravuze ngo ni byiza ko ngenda kugira ngo ndamubarungikire kuko uwo ni wayaza. Bantu b'Imana nukuri muri kino gitondo munyemere dukomere Imana amashiko yaduhaye mpwemu yera. Haleluya.